Reka subirenda bayikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza muri Kirundi. Nabahaye mwiriwe abandi nabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri nitekano munezero ntangire gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza muri Kirundi. Reka nshimire mwese mudukurikira muri mu ncungararo igize igihugu cacu Burundi, abadukurikira bari mu bibanyi ndetse n'abari mu makungu kuri mwese ndabahaye kaze amakuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru yihuta cyane, amakuru ahambaye, amakuru kubihejeje kubera ngaha mu Burundi, n'amakuru cyane tuza guhera mu gisata ca politiki tukaza kurabira hamwe ndetse no bijanye n'umutekano ngaha mu Burundi. Mu gihe rero ibihangange bikomakomeye bibandanya bipfungwa ndetse birashobora no kugandagurirwa mu busho aho biba byarapfungiwe, urabizi neza nka Koloneli Arakaza Moyize bataziranyeganyega kuri ubu ariko araborera mu mwibohero. Si we wenyine kuko na Colonel de Brigade General de Brigade ariwe Berthe Gahungu nawe kuri ubu ngubu yamaze gutabwa mu mvuto. Ivyo ariko aragirizwa kuri ubu ngubu bibandanya bikorerwa amatohoza. Si we wenyine rero kuko hari n'abandi bakomakomeye mu butegetsi bw'u Burundi babandanya bapfungwa ariko bikavuga ko vyo babirimo birakururwa n'ibibazo vya politiki cyangwa se n'imvo za politiki ngaha mu Burundi. Turaza no kurabira hamwe kubiriko biravugwa kuri ku mukuru w'igipolisi ca komisariya ya komine Nyabikere ariwe Jean Bosco, Colonel Jean Bosco Habyarimana amaze iminsi apfungiwe mu gasho ka polisi judiciaire i Bujumbura. Turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido, turabira hamwe imvo n'imvano, ese yazize iki, mbega harakurikira iki. Turaza no kunyarukira i Bujumbura aho hariko haribazwa niba hoba hari isano y'imirongo ibonekeza ku bituro vy'amabise n'ibitoro nkuko beshi bakunze kuvyandika ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Ico waho usabwa banza option suivre partage ndetse na s'abonner, tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Colonel Jean Bosco Habyarimana yishe beshi ntiyigeze ahanwa, ariko kuri ubu ngubu Colonel Jean Bosco Habyarimana yoba agiye guhumirwa na Ndimuminwe Daniel. Umukuru w'ipolisi muri komisariya ya komine Nyabikere yahora mu ntara ya Karusi, Colonel Jean Bosco Habyarimana amaze iminsi yafungiwe mu gasho ka polisi judiciaire i Bujumbura, ariko yagirizwa umunyagihugu Daniel Ndimuminwe yakubise agira intere mu nyuma aburirwa irengero mu ijoro ryo kuwa 11 Nyandagaro uyu mwaka. Si ubwa mbere Jean Bosco Habyarimana apfungwa kubera guhohotera abanyagihugu, ariko yahora yama ari kugwa inyuma y'imisi mike gusa. Daniel Ndimuminwe yazize amahera 1000 c'amafaranga y'amarundi gusa. Ku mugoroba wo kuwa 11 Nyandagaro uyu mwaka, umunyagihugu Daniel Ndimuminwe batazira Nyamitwe yagiye gufungura mu buriro restaurant bita kwa Jean Marie ku mugwa mukuru wa komine Nyabikere yahahora nyene intara ya Karusi. Yahahora ahereje gufungura, hageze kuriha niho ngo yasanga abura amafaranga 1000 y'amarundi. Nyene uburiro ngo yibajije ko ari urwenge rwa Daniel kugira ngo ntarihe amafaranga yose. Batangura gushwana. Daniel ahamagara umugenzi amumenyesha ikibazo agize, uwo nawe aramwemerera ko aje kumurihira ariko araburako. Muri ako kanya Jean Marie nyene restaurant yaza yamaze guhamagara komiseri Jean Marie Jean Bosco Habyarimana basanzwe ari abagenzi. Komiseri yaje n'abapolisi bamugendanira barengera kuri Daniel Ndimuminwe barahuragura bamugira intere. Aho hose yakubitwa, Daniel yagumye asemerera ko afise umugenzi aje kumurihira. Bamaze kumunoza baba polisi baraterura Daniel bajana mu gasho. Ageze mu gasho, Daniel Ndimuminwe yaremeye vyose. Babonye ko agira abapfire ko baba polisi ba Jean Bosco Habyarimana baraterura kandi bamwuriza ipikipiki ngo bamujanye ku bitaro. Kuva ubwo nta gakuru ka Daniel Ndimuminwe batazira Nyamitwe karasubira
kumenyekana. Abiwe bibaza ko ngo yacikaniye mu nzira canke ko ngo bamuhohosheje baraba iyo bamujugunya. Ikibazo carakomeye, abaryango ba Daniel Ndimuminwe bitwara kwa Musitanteri wa komine Mashasha ya Shombo no ku mukuru w'igipolisi mu ntara ya Karusi yahahora. Bano bategetsi bamubajije Colonel Jean Bosco Habyarimana yishuye ko Daniel Ndimuminwe ngo yabatorotse. Ayo majambo nta numwe yayemeye, nta kuntu intere ngiraho yari gushobora gutoroka. Ni gutyo Jean Bosco Habyarimana yahavuye atumwa ko i Bujumbura kwisigura, aca arahagarikwa apfungirwa muri polisi judiciaire i Bujumbura. Yashikiye mu gasho kari kavuyemwo uwundi mwicanyi Rurangirwa ari Colonel Moyize Arakaza batazira nyeganyega watikije inganda i Businde muri 2013. Komiseri Jean Bosco Habyarimana amaze gukorera mu makomine menshi atandukanye cyane mu ntara ya Muyinga, Kayanza, Mwaro, Karusi, igisagara ca Bujumbura. Aho yaciye hose Jean Bosco Habyarimana azwi mu mabi menshi cyane nko gukubita abanyagihugu, kubaboreza igufa, kubatera ubwoba ndetse no kugandagura abanyagihugu. Azwi kandi nk'umuntu utubaha abamutwara, yama ariko aragwana mu kabare ashwanye n'umuntu ntatinya guca afata inkoho akarasa. Kuri runo rubuga kandi twaraheruka kumutanga ko inkuru kumbonera kure yavunaguye mu Gatunguru kuwa 21 kwezi kwa 12 2021 ibyatumye ndetse anapfungwa igihe gito. Colonel Jean Bosco Habyarimana azwi cyane mu mabi yakoreye i Businde muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza muri ntwarante 2021. Ico gihe kandi Jean Bosco Habyarimana yategetse kurasa abayoboke bazebiya barabarasa mu mugongo bariko barahunga. Abashika 10 barahasize ubuzima, abandi batari bake barakomereka bikomeye. Ico beshi bibuka ni ico gihe ni amajambo ateye isoni y'umushikiranganje Edouard Nduwimana yari yajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. Yahashitse ku bikiba avuga ahagaze imbere y'ibiziga ngo baba Musitanteri mwashaka ngo murababonye. Naho umushikiranganje Gabriel Nizigama yari ajejwe umutekano nawe yavugiye ngaho nyene ko akeje abapolisi bari bahejeje gukora igikorwa gishimishije. Kubera amaraporo y'amashirahamwe mpuzamakungu haranira agateka kazina muntu, Komiseri Jean Bosco Habyarimana yarafashwe gato arapfungwa, mu nyuma ararekurwa yibandaniriza imirimo atacamira. Guhera ubwo Komiseri Jean Bosco Habyarimana yahawe akatazirano ka Businde, ubu aho aciye hose bamwita Bosco Businde. Ubwo mbega azohanwa nk'uko bitegerezwa? Ivyo ni bimwe mu bibazo abanyagihugu bibaza. Nk'uko benshi bavyibaza kandi kuri Colonel Moyize Arakaza bataziranyeganyega, niko banavyibaza no kuri Colonel Jean Bosco Habyarimana batazira Businde. Aba bantu bamaze gusesa amaraso menshi ntibigezera bahanwa. Ubuho Colonel Businde azohanirwa ivyo yakoreye Daniel Ndimuminwe batazira Nyamitwe nk'uko abanyagihugu n'ubundi babandanya bavyibaza. Naho Bujumbura ho bariko baribaza niba hoba hari isano y'imirongo ibonekeza ku bituro by'amabisi n'ibitoro nk'uko benshi bakunze kuvyibaza. Mbega hamwe ibitoro vyoboneka neza gusumba ubu, nta mirongo ku bitoro vy'amabisi twosubira kubona. Muti gute rero mu gisagara ca Bujumbura niho hakunze kwibonekeza imirongo y'ingenzi ku bituro bitandukanye barindiriye ikibunguruza, aho bamwe basanisha ibitoro n'imirongo yibonekeza ntibasubira no kwiyumvira ico iyo mirongo ivako n'umuti wo gukemura ico kibazo.
Twaragerageje kwegeranya bimwe mu bituma iyo mirongo yibonekeza. Icambere mu gisagara abantu bariyongera ku rugero runini cane ufatiye ku kuntu igisagara cagutse, abakenera kwiyunguruza bakoresheje bisi bariyongera umwanya n'umwanya. Mu gisagara kandi abantu nka bose batonda ku kazi isaha imwe, akazi gatangura saa moya n'inusu baja mu karuhuko ka sasita icarimwe, bakongera kandi bakarangiriza akazi isaha imwe. Ari naco gituma mu masaha yo mu gitondo midi no ku mugoroba guhera isaha 11 kuronka bisi biragorana kuko ziba zikenewe icarimwe mu mwanya umwe n'abantu benshi. Depute mumenye ko mu masaha yo kuva sasita kugeza sasita n'inusu bisi aba arizo zitonze umurongo zirindiriye abo zitahana. Ica gatatu mu gisagara haribonekeza kandi ubwishi bw'imodoka, bituma rero bigorana kubisikanya kugira za bisi ndende zironke aho zica, bigatuma kandi haba ukwikwega kw'amabisi iyo zitwaye ingenzi mu makaritsiye. Ica kane amabarabara yaga. Ica gatanu itinéraire zidahinduka kubera kubura aho zokatira deviation, kumbure ngo bikunde mu kubisikana. Bisi zikoreshe n'umwanya muto muri ayo masaha ziba zikenewe ku bwinshi. Ica gatandatu parking imwe canke cane mu gutahukana ingenzi ituma embouteillage ziyongera. Ibyo byose ndetse n'ibindi tutashoboye kudondora biragaragaza ko imirongo itazogabanuka hano twaronka umusesekara w'ibitoro, kuko ubwishi bw'abantu, ubwishi bw'imodoka, amabarabara yaga mu gisagara, kubura aho zikatira muri embouteillage bizotuma imirongo iguma yiyongera. Muti none hokorwa iki kugira ingenzi zireke kuruhira ku bituro vy'amabisi barindiriye ikibunguruza muri ya masaha yo gutonda no gutaha bavuye mu kazi? Icambere cihutirwa ni uguhuza amakaritiye amwe bakoreshejwe ibiraro bishasha vy'imigenderanire bica hejuru y'inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura. Icambere ku ruzi Ntahangwa harakwiye ikiraro gihuza Nyakabiga ndetse na Kigobe, n'ikindi cahuza Mutanga Sud na Gikungu canke kimwe muri ivyo bibiri. Ica kabiri ku ruzi Muha harakwiye ikiraro cohuza Gatoke ndetse na Gasekebuye. Ica gatatu ku ruzi Kanyosha ikiraro cohuza Avenue du Large ndetse na Gistu. Ica kabiri cokorwa gushiraho ibituro bishasha vyotuma bisi ndende zitirirwa zirashika mu gisagara hagati. Ica gatatu mu gihe ibiraro bishasha vyoba bimaze kuboneka, bohimiriza kandi abanyamitahe kugwiza bisi zo kwiyunguruza nka kurya Van Transport yabikoze. Ivyo byose rero ivyo byose tudondoye birimwo mu bituma imirongo yiyongera y'ingenzi hibonekeza, tutitwaje ivi bitoro, kuko naho zonywa zose zikenera naho zica zikabisikana zidegemvya. Ikindi naco cerekana ko atari ibitoro bibuze gusa, murasimbira ku bituro vy'imodoka isaha 2 z'ijoro urabe ko hoba hari ingenzi yabuze ikiyunguruza, bose baba batashe kera ntawubura ikimwunguruza. Ubu rero hitezwe kuraba tuze turima amatwi abadusamaza kuko batubwira ibintu bituma
tureka kwiyumvirira ejo haza kuko imbona kazoza y'u Burundi ya 2040-2060 isaba ko dukora no kwiyumvira cane. Nubwo aya makuru kandi avuga gutya, iyo uravye cane cyangwa se iyo witegereje neza ubona ko ikibazo kijanye n'igitoro mu Burundi camaze kuba umuzi wibuye, aho amezi 56 yose aheze ata kijanye n'igitoro kigaragara ngaha mu Burundi. Aya makuru rero nubwo avuga gutya, iyo uravye igitoro kiri mu bintu bihangayikishije abanyagihugu b'u Burundi, aho ndetse basaba n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye gutunganya ibijanye n'ico gisata, kikaboneka iduga ry'ibiciro rikagabanuka, ndetse n'iduga n'ibiciro byo kwiyunguruza bigaca bigabanuka, na cane cane abanyagihugu bakoroherezwa, kandi vyoba akarusho nk'uko amakuru ndetse n'abanyagihugu tuba twaganiriye mu bihinga itandukanye babandanya babidushikiriza. Ngaho rero kashimire mwese mwari kumwe natwe amakuru n'ibiganiro twego turashikiriza ko isaha iri yari iteka n'umunezero ntabwo biko twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutse kuri chaîne yanyu Imurudende ya Isange TV.